Mu rugendo barimo mu ntara ya Bujumbura abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara bagendeye komine Mugongomanga kuri uyu wa mbere w'igenekerezo rya 15 Munyonyi mwaka wa 2021 aho baganiriye n'abegwa n'indero muri iyo komine. Ya musanteri wa komine Mugongomanga Consolate Ndayisaba canke umuyobozi w'indero muri komine Vianney Ndayisenga bashimiye abigisha kuntu bitanze umwaka uheze gushikaho komine yaje mu kibanza ca mbere mu ntara ku mwimbu ungana na 94 n'ibice bitatu bavuye mu kibanza c'8 bakaja ku kibanza ca mbere muri iyo ntara nyene. Abo bashinga amateka bari baramutse bagendera iyo komine berekanye amakenga mbere bagwirwa ko batekerera impanuro nyinshi mu ntumbero yo kuduza umwimbu ku mashure. Atigishije neza konsekanse ni umunyeshuri. Twebwe dukora ibituraba abavyeyi tubahimirize nabo ibibaraba. Komsa zotwo turagenda dutera tuja imbere kandi dutera intambwe. Turemeranya ko intara turimo uyivukamo utayivukamo ikibanza dufise kitatubereye. Kubigisha batumvira abayobozi umushinga amateka Jean Pierre sinzi nkayo agira ati umuntu ya distance au changement hariho ni politique du pays yo kugira ngo bateze imbere ugwaruka biciye mu maprograma mashasha una bacagomba yuko tuguma mu vyakera bashaka kuma mu vyakera no kuri tumusabe atanga nzero tabi. Umushinga amateka Chantal Barampama ati birashoboka kuronka umwimbu ungana 100%. Bivuga yuko mu mwaka uza muzoba muri abambere mu gihugu. Sivyo gaye? Kandi je ndabona ko bishoboka. Nade umwimbu mwarose ishure rya Marifise 70%. None irifise 70 ntishobora gushikana ijana. Intamba ntibazikuze jese arazagarara mu kikweri. Bavuze ibitabo, baravuga amashure, baravuga abigisha. Mugabo niyumvire none kugira bave kuba abo 8 baje kuba bambere. Ibitabo vyari vyabonetse, amashure yari yubatswe, abigisha bari babonetse, mwarabihagurukiye n'amastrategie mwakoresheje. Mungu rero mubandanye. Yaba byashoboka kandi biratuzobisaba nuko twavuze yuko umwaka twawuhariye inyigisho indero turashaka ko muja kugirira abandi témoignage izo strategie mwakoresheje ivyo bintu mwarazicaye mugera murabihagurukira nico gituma vyagenze gutya. Je ndabona yuko Mugongomanga ku mwaka uza amashure yose azoba 100% kandi bizoshoboka kuko mwarahaguruka.